bosahiriza bofasha ku vyambu bimwe bimwe twabonye yuko birimwo mu vyambu biri twokwita inkwezi z'amarere kubera abari vyambu binoze ariko ugasanga nta bakozi ba obera aho hantu bahari. Ivyo rero n'ibintu navyo nyene bishobora gutuma abantu bagwa muri izo nyoshambi kuko habona ari kirari mugabo atabantu bashinzwe ico gikorwa cyo gutoza amakori bahari. Navuze yuko ahaniniya kubera imipaka yugaye hagati y'igihugu cacu n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, urudandazwa mu kugirwa rucishwa mu nzira z'iminyuro. Rero aha muca mwumva ko bitoroshe, bisaba yuko umuntu aba afise ahaniniya inkuru z'iyo minyuro urwo rudandazwa rucishwamo, hanyuma akaba ariho umuntu aca ashira ingufu. Mujejwe harimo intwari hagati mu gihugu kumpa ijambo, nanje nagomba gushikiriza mu ncamake ibyo twashitseko igihe twariko turiga n'inzego bamaze kubashikiriza. Inzego twariko turiga iki kibazo gihanze intara yacu mbere n'igihugu, iki kibazo cerekeye urudandaza rwa magendo. Harimwo n'isuzuma nk'uko mwabivuze ibyari byashitsweko ibyari byapfunditswe mu nama yaheruka, cane cane turaba n'ibi vyerekeye izi mashini nyabwonko bita machine electronique. Rero muri make nja kuvuga cane cane nisunze ibyo twashikirijwe n'abasanzwe bari muri izo nzego zitandukanye, igipolisi, mu bucamanza, muri OBR, mu ntwaro no mu zindi nzego zari zatumiwe. Tuvuze gatoyi intara ya Burunga ni intara novuga yuko yoja mu zibangamiwe cyane n'ibi vyerekeye urudandazwa rwa magendo, kubera kuko mu makomine indwi agize iyo ntara ya Burunga, amakomine 5 yose afise umupaka ku bindi bihugu. No kuvuga kiretse intara ya Bururi n'intara ya Matana, izindi kiretse ikomine ya Bururi n'ikomine ya Matana, izindi komine zose zikorakora ku mipaka y'ibindi bihugu, no kuvuga igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kongo. Murumva rero yuko twebwe iyi ntara yacu ari intara novuga ariske. Rero nk'uko abandi babivuze mu ntara yacu naho nyene uru rudandazwa ruribonekeza, kandi amakuru twagiye turaronka muri izo nzego twababwiye nuko urwo rudandazwa rwibonekeza cyane muri iyi minsi bivuye kudendebukirwa kwa bamwe mu bajejwe intwaro muri ibi bihe babona ko ibiringo bimwe bya bamwe biriko birahera. Iyo fenomene rero yaceye imera nk'iduka. Mugabo tumaze kuyagira hamwe nabo bari muri izo nzego zitandukanye, twarafashe ingingo zitari nke. Ubwa mbere ingingo zafashwe zerekeye abenegihugu muri rusange hamwe n'abajejwe intwaro. Mu ntango ibyo twita administration à la base, abo bantu turabona yuko abenegihugu n'abajejwe intwaro ziri mu ntango ya administration bararorashije cyane. Ico gituma twumvikanye yuko agiye kubaho kampanye ihambaye yo gusigurira abenegihugu n'abo bajejwe intwaro yuko uruhara rwabo ari ntangere. Nk'uko mubizi nta bapolisi canke inzego z'umutekano canke zijejwe kwivuna abansi tuzoronka ngo dukwize ku mipaka yose y'igihugu. Ico ni ikintu nyamukuru, kuvugana n'abenegihugu yuko ari bo jisho rya mbere rya leta.
abazoza kumbure gufasha n'abahinga abo bari mu nzego z'umutekano bakaza bafasha bene gihugu mugabo babaye ugutwi n'ijisho ry'igihugu muri rusange muri ibi byo kurwanya ibi by'urudandazwa rwa magendu. Ubwa kabiri twumvikanye ko mu rwego rw'umutekano naho nyene hakwiye gukorwa ihimiriza rihambaye kubera kuko naho nyene byaribonekeje yuko hariho bamwe kumbure batumurongo ahari bakeyi ugasanga bagiye muri ivyo nabo nyene by'ukukingira ikibaba canke nabo nyene bagahava bagwa mu nyosha mbi yo kugira urwo rudandazwa rw'amagendu. Ubwa gatatu twavuze ivyerekeye ikigobere twagisavye ibintu bibiri. Ica mbere ni ukurondera abakozi bijanye n'uburyo bafise bosahiriza bofasha ku vyambu bimwe twabonye yuko birimwo mu vyambu biri twokwita inkwezi z'amarere kubera abari ivyambu binoze ariko ugasanga nta bakozi ba obere aho hantu bahari. Ivyo rero n'ibintu navyo nyene bishobora gutuma abantu bagwa muri izo nyosha mbi kuko habona ari kirari mugabo atabantu bashinzwe ico gikorwa cyo gutoza amakori bahari. Ubwa kane twarabiye hamwe ingendo abadandaza nabo nyene turiyumvira yuko bamwe hariho ababikora nkana muga hariho n'abandi kumbure babikora kubera kuko amategeko batarayamenyeshwa neza cyane nk'ibi vyerekeye imashini nyabwonko ya facturation electronique. Twarabonye yuko hariho abadandaza bamwe batarashikirwa n'amakuru akwiye ku vyerekeye amategeko ajanye n'ibi vy'imashini electronique. Mugabo igihe umushikiranganji yatwakira twahumurijwe ko nabo nyene bariko barategura ico gikorwa twibaza yuko kizoheza kigafasha hanyuma kikazana umusaruro. Ubwa gatandatu ni ku rwego rw'intwaro intwaro mu ntara guhera ku rwego rwa buramatari kumanuka gushika hasi. Twiyumviriye yuko muri iyo nama twiyumviriye yuko twoshiraho amakomite yiharije, amakomite azoba ajejwe igikorwa conyene cyo kurwanya ivyo vya fraude. Izo komite ntizizoba zikuyeho komite za bita komite mixte de sécurité bazokuzuzanya. Mugabo turabona yuko uravye ingene ivyo vyerekeye fraude bimeze tudahagurutse ngo turondere ibigwanisho binini turabona yuko vyotugora. Nico gituma twiyumvire ko twoshiraho izo komite guhera ku mitumba gushika mu ntara. Izo komite zikazohora zija zirakorana rimwe mu kwezi zivugana ingene ico gikorwa cyo kurwanya fraude kiriko kiragenda. Ubwa nyuma twavuze ku vyerekeye urwego rw'ubutungane harimwo inyamiramabi canke abacamanza. Aha twarabonye twese twabihurije ko yuko abacamanza bamwe nabo nyene usanga imanza zerekeye ivyo vyaha batazishirako inguvu zikwiye. Kumbure bamwe nta mwongo buri sati bidahizwe bakaba bariko baranabikamisha. Ivyo rero twavuze yuko dusavye urwego rw'ubutungane ko bosubira rugakabura akarangamutima kaba bakorera muri ubu rwego ko ibyaha nk'ivyo iyo bibonetse bobihana bakurikije amategeko mugabo amategeko ahasha kubera kuko uravye iki caha ngira ngo imyaka kimaze kuva isi gitangura n'ubu kikibandanya nibaza yuko twokoresha amategeko akomeye
cyane cyane twasabye yuko izo manza zose zoja muri bya bindi twita ikibiriraho kugira ngo abantu bose bariko barakora ivyo vyaha bumve yuko ibisaka vy'imbwa vyahiye. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje dufashije kuri ibi. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano duha akanya natwe kugira dushikirize bijanye no kugwanya urudandazwa rwa magendu. Nk'uko mwari mwabidutegetse natwe ejo haheze twaragirishije inama abajejwe intwaro umutekano eka mbere nabo mu gisata c'ubutungane kugira turabire hamwe uko uru rudandazwa rwa magendu rwifashe mu ntara ya Butanyerera. Twararabiye rero hamwe ibidandazwa bikunda kuboneka muri urudandazwa rwa magendu, turaraba ingene rukorwa hama kandi turanafata n'ingingo z'uko tworurwanya. Mu nama rero twagize twarabonye yuko ahaniniya urudandazwa rwa magendu mu ntara ya Butanyerera isanzwe igizwe n'amakomine 8. Muri ayo makomine 8 abiri yonyine akaba ariyo adakora ku rubibe n'ikindi gihugu. Intara ya Butanyerera mu bisanzwe duhana urubibe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, nk'uko mubizi imipaka isanzwe yugaye. Urwo rudandazwa rero rwa magendu ahaniniya rugirirwa rucishijwe mu nzira z'iminyuro, hagakoreshwa ahaniniya amakinga, amapikipiki no kubitwara ku mutwe. Ibidandazwa bikunda kuboneka muri urwo rudandazwa rwa magendu ahaniniya ni ibidandazwa ibiterwa mbumbarugo harimwo ibiharage, ibigori hamwe n'ibiraya. Harazamwo kandi igiterwa njabukamazi c'ikawa, hakazamwo kandi n'ubutare. Navuze yuko ahaniniya kubera imipaka yugaye hagati y'igihugu cacu n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, urwo rudandazwa mu kugirwa rucishwa mu nzira z'iminyuro. Rero aha muca mwumva ko bitoroshe, bisaba yuko umuntu aba afise ahaniniya inkuru z'iyo minyuro urwo rudandazwa rucishwamo, hanyuma akaba ariho umuntu aca ashira ingufu. Ikindi twabonye nuko hariho abajejwe intwaro bo hasi na cane cane mu ducimbiri no ku mitumba, usanga mbere harimwo na babandi bo muri komite mixte de sécurité, usanga bashobora gufatikanya n'abo bagira urwo rudandazwa rwa magendu. Ico rero twafashe nk'ingingo zo guhangana n'ubwo bukozi bw'ikibi, twabonye yuko bwa mbere kubanza guhimiriza ko kubandanya naho bagukoze imbere yaho, na cane cane mu kumenyesha amategeko asanzwe akoreshwa mu rudandazwa na cane cane b'ubutare hamwe n'ikawa ku bindi bidandazwa aho bari basanzwe babiza bene igihugu, ariko bisa yuko ari nka bishasha amategeko ajanye n'urudandazwa rw'ubutare. Ibi rero nivyo tuvuga yuko twohimiriza amategeko abigenga akamenyeshwa bene igihugu, eka mbere n'abajejwe umutekano abapolisi kugira bamenye amategeko bakora bisunga. Ikigira kabiri ni kurondera inkuru yo twita renseignement, kugira inkuru zijanye n'ubwo bukozi bw'ikibi, kugira ibikorwa tubikore dufise inkuru dukorerako. Ikigira gatatu twabonye tumaze kuronka izo nkuru yuko abajejwe bo mu gisata cy'inyamiramabi eka mbere bafatikanije
n'abenegihugu bajya bo muri komite mixte de sécurité bogwiza gukizura haba ari ku murango eka mbere no mw'ijoro kugira babuze cankwe bahashe aboba bagerageje gukora urwo rudandazwa. Kigira kane nuko abo bafashwe n'ubwo bukozi bw'ikibi bocibwa imanza zikibiriraho kugira zinyaruke. Muri make bikuru twafashe byo guhangana n'ubwo bukozi bw'ikibi n'ivyo. Murakoze nyakubahwa mushikiranganji.